Maramutse ejo bundi nakunda ikiganiro cyo kuri TV y'aba Chinese bita CGTN ikintu nk'ico bariko bavugana ngo igituma hariho abanyafrika bashima kuguma hanze bavuga ngo African diaspora ivyo no mu Burundi wovuga igituma aba diaspora badahunguka badataha byo guhunguka kubera yatera makoreje mugabo bose simpunzi bon impamvu rero nuvuga ko ari nyinshi cyane buri muntu abafite impamvu ziwiwe ariko hari nizo dusangiye nagomba mvuge impamvu 10 zigituma igitigiri cya 10 kivugika neza zituma cyangwa zishobora gutuma umuntu aguma hanze umuntu ashobora kuba hanze n'impamvu imwe canke zibiri canke nyinshi muri izi impamvu ya mbere novuga ko ari environnement politique political environment ariko kuntu muri politiki biba vyifashe iwacu mu byinshi vya Afrika aho usanga rimwe hatariho umutekano ndi gufata muri Afrika muri rusangi ariko Burundi nabwo bushiremo nabarwa mu bihugu bitari mu mutekano abari mu bundi bushaka kubona ukundi mu abantu bari hanze uganije n'umutekano baba bafise hari usanga umuntu abona umengana nk'igihugu kiri mu ntambara wanashaka hagati y'umutekano hamwe n'ubwigenge navyo kugira ngo ntacyo bitwaye kuko uvuze bono n'uje ukinumira bakukoziki ariko abantu bashima kuvuga ahantu hari liberté d'expression ukavuga ibyo ushaka ibintu nk'ivyo ntihagire umuntu aguhohotera umuntu akurenganije hakaba imanza ziboneka neza ibintu nk'ivyo kumbera cyangwa gushika ko kintu cy'ibiturire mu nyuma ariko ubwigenge ni kintu gikomeye cyane kwa zamana numva abanyamerika yo kavuga mu bihugu bagomba kujamo ko banza kubaza ngo ico gihugu ngo urashobora kugura inkoho abanyamerika barakunda ikintu cyo kugura inkoho bitwa ngo ni second amendment donc muri constitution yabo harimo ibwirizwa sinzi ko aryo rya kabiri cyangwa bayita amendment baba bavuga ko bari kugura inkoho nshaka kuvuga ko abantu benshi bakunda liberté yabo igihugu kitarimo liberté ubwigenge bagatima kutakijamo ariko muri Afrika si liberté gusa igihe cyose ageze amatora bakajagari ntumenye ikintu kiza kubasha gukomerekeramwo cyangwa ugasanga ubwigenge bwawe burabaye curtailed ubwigenge nshaka ubwigenge ni nkuko udashobora gutembera iyo hari amatora cyangwa bagapfunga internet ngivyo umva baguhohoteye mu bwigenge bwawe ico ni kimwe environnement politique umuntu amenya ko nawe bagiye bahunze nyene ugwimo rugahera cyane ntiruhere cyane agaja ku butegetsi abantu mudahuza kandi iyo mudahuza muri politiki nako cyaca kukwica ibintu nk'ivyo yumva cyo ni kimwe icya kabiri harimo ntuzeye icyo nuvuga ntikomeye cyane mugabo ntuzeye dynamique sociale burya mu Burundi hariho abantu usanga ariko ukuntu usanga mu kibano bama ariko barajyana barabana igitsure bagiranira ishari bagiranira ishavu bagiranira inzigo bashobora gutuma umuntu ashaka kuba bamwo kubera iyo mpamvu genda ziko hari abantu badashaka kuba ruguru kubera ijyamvirome ya ruguru y'uburozi yuko mo ariko barashwana n'ibikavuga ati bon no kwigumira mu gisagara aho batanzi ibintu nk'ivyo navyo bashaka gutuma umuntu avuga ati bon je naho notaha kuja ugatumbe wacu turuga turashwana cyane no muri kati usanga batakureka ngo wibane winumi wicecekeye jewe ntavyo nshaka icya gatatu novuga ko abantu hari ivyo babonye birabahahamura umuntu yabuze abantu je nkuze kuvuga umugabo umwe yari muri Canada hanyuma yavukiye mu Burundi ngo bamwicira se mu 2022 bamucuma arimo yamwigisha aca arahahamuka abavyeyi biwe ntibamufasha abasigaye mu bavye ko bamwishe abasigaye abo bamuyoma ntibamufasha agumana ubukene kwiga biramugora donc kubera se abavyeyi nyene baho nabi ahise muri Canada avuga ati jewe no Burundi ndabyihakanye c'est fini uwo yagiye inuvuga ko yarengeje urugero gato kubera agiye akabyihakana officiellement benshi barabugumana mugabo akinumira ati jewe murantega sinzoza hiyo ivyo birashoboka donc ko abantu babonye vyinshi donc utageze hiyo akavuga ati burya kweri intambara yaraheze akagumana iyo trauma kandi nkoresheje terme yagudonye yabaye traumatize avuga ati jewe Burundi murazontega sinzosubira kuhahonyora hajya ahantu kubera ivyo nahaboneye abo bantu barahari je twoma twavuganya avuga ati yakajewe nuko yakwanda n'umuntu yambwiye ati jewe n'umunsi mwombona mfashe indege iyo ndege ndasavye izokikoroka igifashe depart ntiyirigura nashika no mu nzira urumva ko harimo abantu babaye traumatize washobora kuba wagize experience itandukanye ntubakondane nibisanzwe icya kane ibintu vy'ubutunzi vy'amafaranga nibiki atavuga ngo hanze abantu bose barakize mugabo novuga yuko umuntu arankutwajya
n'akazi kose akora kashobora kugutunga, ntabwo tuza kuba warize amashuri menshi nubwo kumbura amashuri bifasha, ariko benshi bafite utuntu tubatunze duke mugabo tubatunze, kumbure n'imfashanyo ngira kumbure naco ndakivugira hamwe cyane ndakivuga mu nyuma, ariko nuvuga yuko nk'ibintu vy'ubuzihi iyo biba bigoye, urabona ko kuntu nyene kuronka akazi bigoye, unemployment ni iri hejuru cyane. Niyo mpamvu ubona benshi baza no gutahukana abantu baba bakukurutse kuvuga ati uwo jewe ndafite pension yiwanje, nta muntu nzoja gusaba akazi. Ivyo navyo nivyo vyinshi biba bituma badataha. Kwanza nico kiba cakujanye, harimo benshi baba bagiye kurondera akazi, urumva nta kuntu yoca agaruka akazi ahandi atazosubira kuronka akazi, kiretse hariho amafaranga yarondera akaba yaronse agaca agaruka. Ico kiratuma diaspora benshi badashaka kugaruka ibintu vy'ama opportunities, ibintu vy'ubutunzi, ibintu nk'ivyo. Icya gatanu gikomeye cyane, gikomeye nka twe dufite amafamiye, hari igihe usanga n'abana batavuga izo ndimi z'igifaransa n'ikirundi, nta kuntu batahana ngo waje kwiga ururimi batumva. Ivyo wumva nta sansi bifise. Ufise abana kugira batahane iyo system ntabwo boshobora, mu vy'amashure, bamaze kumara nk'imyaka 10 kugira ngo asubire kuja kwiga data na mama bagiye gukora, asubire kwiga bonjour monsieur, vyomugora. Hanyuma abafise abo bubakanye umva mutira kuja kunegosia, ese ushaka gutaha, je sinzotaha, je ndatashe, je mfise akazi, hari asuzura kora akazi, umva bica biba urubanza, sikintu vuga ngo reka duterure tugende. Icya gatandatu kijanye n'ico ca famille, abana hari ama opportunity ino yo kwiga, ama opportunity yo kwivuza, ama opportunity y'umutekano wabo, ibintu nk'ivyo. Urumva ufise abana mbere yo gufata ingingo tugenda giha ahantu, ubanza kwiyumvira. Niyo mpamvu ubona abantu baza bagasiga famille inyuma, akaza ari wenyine, n'abakukuruza n'abana n'abuzukuru, aza wenyine kubera abana ino bafise amapurine menshi gusumvya ayo hiyo baba bafise. Urabona n'abantu bakina za soka, iyo uri muri France ushobora kuja muri World Cup, mugari mu Burundi uzofugiye muri World Cup. Urabona Abanyafrika bakina hanze, hari n'abandi usanga babaye famous mu bindi amabox n'ibiki. Donc ya opportunité zo kwiga n'ibindi bintu ufasha abantu kajana mu Burundi, wo bahohoteye, wo banize no muri Afrika en principe. Ico kibe mu bimwe kitatuma abantu badihutira gutaha. Ikindwi ndikuvuga nyarase kugira ngo nishika aho nshika nzobimejeje. Ikindwi ico no kwita lifestyle, imibereho mu Kinyarwanda. Donc harimo abantu baba bamenyereye lifestyle ahantu sepange. Lifestyle uvuga nkabona nk'abantu bamenyereye Bujumbura, umubwiye ngo aje ruguru aravyanga. Oh no, sinzoronka kiriya, nta plage yari, ibintu nk'ivyo novuga vya fancy. Ariko n'ibindi nyene umuntu aba yaramenyereye akenera. Dufate kuronka umuriro, kuko umuriro ugenda urakatagurika, internet kugenda yakatagurika, amazi ko bishika kabura, naheza kumva naje Bujumbura maremisi toga tangura kugwara nyambayoza amazi y'imvura. Iyo lifestyle bamenye kwiberaho neza kugira ngo uje gusura kubaho nabi, kandi umva niba ufise amafaranga, internet ibuze canke amazi abuze, nabwo bake baguhaye wawe canke petrol. Iyo lifestyle baba bayimenyereye bakanka kuyiheba ngo baje ahantu ata certitude ihari yuko ubwo buzima bamenyereye buzokomeza bubabaho uko nyene. Donc lifestyle kirimo mu gutuma abantu bashobora kuhitamo kwigumira iyo baba bari. Seroroka bo ivyo byo navuze nyine kutanga akaroka ari simple, nko mu gisagara abantu bamenyera lifestyle mu gisagara. Ni naho uwo mwica niho muganga aje kuba ruguru. Abantu bamenyera mu Monge hari indagara hari biki, mubwiye ngo aje ruguru mwomarana. Abantu bamenye mu Monge kandi nk'akaroro sinzi ko mwigeze kuba mubibona, kubera mu Rumonge kumbure batarima cyane, baba batunzwe n'ibintu byo kuruzi n'ibiki, umubwiye ngo aje kurima n'isuka byo ntabwo nabishaka. Anyway, lifestyle yaza ko mu gitahura imibereho. Okay. Ikindi icumunani ni sécurité sociale. Donc ino hanze hari ikintu cyuko umuntu aba kingiwe, si sécurité y'umutekano, no kuvuga ugwaye ubuze kuvugwa komenda gishika ko umugabo ubuze ukenye gose, leta bifite udufaranga tukeshwa kuguha, uri umushomeri kaguha, uri umusazi kaguha, abantu basazira baha ama pension duke. Mama afise imbanyi afise umwana ugasanga bariko baramushugurikira mu bihugu bitari bike.
donc haba ari social bikora cyane ikintu nico dokwita safety net amuvuga uti bon hame bise nkabura kazi cyangwa nkagwara ndabuzoca ngwa kwibarabara rero ivyo urashobora kuvuga ngo je mfise amagara ukagenda Burundi mugabo ushitse Burundi ugasanga uragwaye cyangwa amafaranga bakayakwiba wacubaho uca wirirwa uri kurasegerereza iki cenda kijana nico ni health care amagara y'abantu na cyane cyane je mbona nk'abanyamerika nabo barabikonsidera iyo bari kwaje kuja mu bihugu vyo hanze hari abantu bavuga ngo je gusazira hanze ikintu cyambere batangura kwiyumvira eske health care nzokwivuza gute murambona n'abandi bo muri UK mu Bwongereza bagiye muri za Thailand n'ahandi ugasanga ari kuvuga ati bon yugize operation ikomeye kuko babizimvye bice bisa konsubira muri UK kwivuza kwera hoho nivuza ku buntu canke kuri makeyi cyo kimwe za Australia n'ibindi bihugu bitari bike donc health care nico kindi kintu uri mu gihugu ushobora kugira ingwara ikomeye cyane bakakuvura ku buntu nkano ndi bashobora kugira ingwara ikomeye cyane bakakuvura ku buntu ndibuka umwana wanje yigeze kuvunika ukuboko turi muri Singapore twarishe amadolari ibihumbi 10 by'amadolari bwa muvure mugabo kubera tarabene gihugu mugabo mu yetwa iwacu nta n'icumi twari kuriha bon icyo 10 navyo nyine ntitwabirije ni assurance yabirishe mugabo urumva yuko uri wanyu ushobora kuronka health care iri hejuru yo ku buntu canke ya makeyi donc kwivuza ahantu hari up to date hageze hejuru hatugwara twinshi cyane numva abantu bagwaye nkababara cyane ko nagira nti yabo wari hano bari kuca bakuvura mu minsi mikeyi kandi nta mafaranga wotanze mugabo kumva ari kuvuga aho nkene kuja Tanzania nkene kuja i Nairobi ndibuka wa madama bakene kuja muri France man donc nk'ibyumva birenganye ugashikayo mu Burundi ugasanga operation gusa kuja muri France canke usubira yo waruvuye ugasanga kumbure sinzi barahagaritse health care yawe je no sepe ngene bikogwa ico gihe wakoze ikosa rikomeye icicumi n'ejo cyanyuma ibiturire corruption ivyo bintu vyuko jewe honyene ataje ndiko ndakirondera hari gihe tuba tuko tufasha umuntu kurondera passport cyangwa ikindi kintu ntumva ariko bamusaba utuba musaturiya ngashavura cyane kandi ataje ndagikeneye rero mu gihe jewe nka jewe banaze kuja no mu bihugu bingo bureaucracy ngasanga nkeneye akantu ugasanga umuntu akaka kutugoragura ivyo bintu vya bureaucracy vya corruption urumva kwaka kugira bagukorera iki bice binatuma kandi no mubanya ashobora kukigenza kaka kwiba ibintu ugaca bisaba ko uja kuburana mu mburano ugasanga sa kutanga ibiturire cyangwa gatanga igiturire akakurenganya ivyo vyose zo injustice zishobora kuba irritating birakuvexa mu mutima mu mutwe bikagukorogoshora ku buryo ushobora kwama uri unhappy ico gero nta kuntu uva hano hari happy umerewe neza ukaja ahantu uri kurahangana n'abantu uri kuraburana uri kuratanga ibiturire nivyo nashaka kuvuga reka ngeza tuzosubira bye bye.